Ibisindo bibiri kuri kimwe mukinye n'umugwi wa Interstar nk'umumenyereza mukuru wa Messager Ngozi wakiri gute insizi no musa. Ni insinzi novuga yuko nakiriye neza na manota 3 yarakenewe cyane. Murabona uno musi yari match ya kabiri yo muri phase retour kubona dushoboye gutsinda Interstar kandi tukayitsindira hanze novuga yuko ari insinzi ishimishije. Aya manota n'amanota ashoboye kudufasha. Ndashimiye abakinyi banje ingene bashoboye kwitanga kuva urukino rutangura gushika ruhere bakoresheje ingufu zitari nkenya turashobora kuronka intsinzi. Nubu uracafise ikibazo c'abasatirizi gakoca ikibazo ubona yuko mu mwaka uza kumbure hari ibindi bintu ushobora uracogukosora kuvyereka ubusatirizi. Ego nubyo uravye ingene Messager ikina turakina neza kandi turashikana kenshi kwigora ariko ugasanga guhereza nivyo bigorana kenshi finishira gorana kenshi ariko tugiye kugerageza gukora nyene bijyanye n'ibintu bishika peut-être urashaka gusanga ari manque ya confiance y'abataka ndizeye uko mu misi zoza bazoshobora kuravye turaronka ama occasion menshi ariko ntituzobe gutsinda turizeye uko mu match azokurikira bazoshobora kuvifatamwo neza nivyo nimba bishoboka sezo yeze tugashobora kuronka abandi bakinyi babasatirizi canke bahe byo bari vyiza bakaranforsa equipe yo baramahirwe kuri twebwe. Mwaka uheze waratahukanye igikombe ca Primus League muri uno mwaka bimeze gute? Ego je ndibaza Messager si equipe iza kugwanira ngo igume muri première division canke menti igiriki ni equipe objectif ya mbere baba bafise no gutwara ibikombe. Nivyo twaratwaye igikombe umwaka uheze na objectif y'uyu mwaka no gutwara ibikombe ni objectif novuga yuko dufise. Mwaje mushigikiye n'abafana benshi cyane bavuye Ingozi ntakaye kajambo wabwira. Turashimira abafana bose bakunda Messager Ngozi bama bafata ingendo bagaza kudushikikira turabashimiye cyane bari nyuma yacu baza kudushikika natwe tuzokora ibishoboka byose turabe yuko dushobora kubanezereza. Kuno munsi n'umugwi wa Interstar warukunze kubagora kuri kino kibuga citiriwe Intwari ariko no munsi ni giki mwashoboye kubasonza bane bakinyi ba Interstar. Ikintu novuga yuko twari twaje ngaha tuvuga duti tuje kurondera amanota 3 ikintu gikuru mwabonye yuko harimo ishaka ryinshi abakinyi nababwiye n'amanota 3 dukeneye bakoresheje ishaka ni match yari rimwe ishaka ryinshi mwabonye ingene bitanze kuva mu ntango gushika match ihere turashobora no kuronka intsinzi. Kubijyanye no gupanga abakinyi hari abakinyi twe tumaze imisi tumenyera mukunze gutanguza turavuga Kizigenza Kagabo ariko no munsi ntimwabatanguje wari umukenyero mushasha. Novuga yuko uravye ari abakinyi muri Messager nk'abakagabo bamini n'abakinyi novuga yuko ari abatitirere indiscutable n'abakinyi kenshi usanga imisi yose arabatitire nico gituma mura mubona rimwe na rimwe nkagerageza kubashira kuri bando tushe nta kindi ibari kubaruhurira kuko umukinyi niyo kina match 5 6 7 8 zikurikirana peut-être haba harimo risque yo kuruha yo kugira iki nico gituma mwabonye no musi nari nakwaru kugerageza kubaruhurira kuko barakine bafise ama match menshi mu mubiri. Tukiri kuri ico c'abakinyi nazo bienvenue agwaye. Oya nuvuga yuko ni nazo bienvenue amazi gihe ataboneka kuri entraînement sinzi ko yoba agwaye canke yoba yaragize ingorane noba ndababishe ndababwiye kuri ico kibazo. Ibanu kuvuga yuko abakinyi bose ni nkuko toba presque sur le même niveau. Hagize uba absent wundi arokipa place kandi bikagenda neza. Namwe turabashimiye cyane. Rukundo Desi muje gusinda umugwi wa Interstar ibisindo bibiri kuri kimwe muri rusangi niki mwabarushije Interstar. Mbogerageje kuraba gwa rukino ruri équilibré. No vuga yuko icambere twabarushije yari determination no kugira envie ya victoire. Kuvuga twaje turondera intsinzi kubasumbye. Nico cambere no vuga ko twabarushije kugerageje kuraba urukino ku mpande zose gwari rukomeye twasatira n'abagasatira nico gituma navuga yuko twabarushije uko gushaka intsinzi yego. Muri izi nkino maze gukina urukino rwa mbere mwaranganije na Buja City muri urukino mwarusinze nigiki mwakosoye mutari mufise mu gice ca mbere mu rukino ruheruka. Nivyo mejeje kuvuga ugerageje kuraba mu gice ca mbere ari cyo phase twarinjira mu rukino bien sûr ukabibona mugabo ukabona yuko ukukwitanga iri shaka ukabona yuko biri hasi. Umumenyereza wacu nivyo yicayeko cyane aradutegura mentalema kugira ngo iyi phase retour tugerageze kuza kuko techniquement turi bon ngo gasanga yo determination uko kwitanga mu kibuga nivyo tubura novuga yuko arico kintu cyambere twagiye gukosora kugira ngo tuze muri phase retour tumeze neza.
yego iki kintu cyagaragaye nuko abantu bakinyi ba Interstar basatira igori ryanyu nabatashe kuronka ibitsindo mu gihe namwe mwasatira ibitsindo bikabura ku ruhande rw'ubusatirizi ho barakagurana nyabaki yego ku ruhande rw'ubusatirizi novuga yuko ntibari a 100% yabo sinovuga yuko batariko barakora kuko turaronka ibitsindo bishoboka mugabo sinovuga yuko bari a 100% yabo yego ariko igikenewe gusa nuko bagerageza kuguma bameliora kugira ngo n'ama match asigaye ko ama match aracari menshi niba bandanya bameliora gucanye tuzogerageza gutegura hama nabo baje hejuru Masini tutabona Artire yagiye Artire afise imvune yarababaye ku kuguru yego kuva kuri ya match ya Champions League ntarasubira kugaruka afise imvune yego mwaka uheze mwaratwaye igikombe muri uno mwaka bimeze gute ikize kirahari cyane gose novuga yuko ikizere cyo gutwara igikombe ntikirabura ugerageje kuraba kuri classement urabona yuko kuva ku mugwi wa mbere gushika wanashaka no kuwindwi urabona yuko equipe zose zifise donc chance yo gushobora gutwara igikombe ni kuburi ubwo rero nta rukino novuga yuko gutakaza iyo umuntu aje ukivuga avuga ati ngiye kurondera ku buryo ntasanga inyuma yandubuye yego tugushimiye namwe ndabashimiye cyane